ni gute uyu aheza akagumayo aba bandi ubarekuye kandi bariko bagirizwa ibintu bisa. Ugiye muri dossier aba bo muri 2015 niko barumvise Colonel Michel Kazungu, vyari bizwi, byari biteye ikigongwe gose ivyiwe, ariko no mu basigaye barazwi bagwaye ingwara zikomeye, bafise diabete zigeze kure, bafise hypertension zigeze kure, hariho abavuga ko bafise umugera wa sida, birazwi ko hariho abagwaye cyane. Ni kubera iki bobo babagumijeyo nabo nyene batabarikuye kandi bagirizwa ibisa n'ivyo General Bunyoni yagirizwa, bafise ingwara zikomeye nkuko General Bunyoni azifise. Abo babagumijeyo gute? Rerano cane kubijanye n'irekurwa rya Bunyoni. Ewe burya Pacifique niwe akunda kubivuga ati mu ntwari itagira amategeko yaryogora duhure, ibintu byose bikora kuba ari we wese. Rero kuba Bunyoni yarekuwe nagoma ndabibemeze neza yuko ataruhara rw'umukuru w'igihugu rurimwo. Ugiye kubiraba neza umukuru w'igihugu yararemewe cane, n'abandi bagenero bavuga bati nta mpamvu yuko Bunyoni ashobora gufungwa. Ico bikoze abantu bashatse kwibuka ingwano ya Evariste Ndayishimiye na Bunyoni iyihera, kuva bari basangiye ubutegetsi, ihera kuri ivyo nyene uvuze. Buri ingwano yabo yatanguye Evariste Ndayishimiye aja gufuta inguvu za Bunyoni mu bijanye n'ubutunzi. Niho atangura kwaka ishirahamwe Interpetrol, ari byo ryahora rizana igitoro mu Burundi, risa nuko ryari nka ryonyene rizana igitoro mu Burundi, araribuza kubandanya rikora ico gikorwa. Iryo shirahamwe muraje ariko ararivuga, kusanga bavuzemo cyane, ubuzwi avugwa ni Bashir, ariko baca bavuga abanyapolitike. Kera baravuga Nkurunziza, haravugwamwo Bunyoni, haravugwamwo n'uwahoze atwara Tanzania, Jakaya Kikwete. Aya niyo makuru mashasha uko Generale Guillaume Bunyoni yarekuwe, icatumye arekurwa, abagize uruhara kugira ngo arekurwe. Ibi ni bimwe mu bintu abarundi benshi bibaza bakabura inyishu, usivye umuntu yankurikiye 5 ku mbuga zanje nkunda kubasangizaho amakuru. Ubundi abandi ntibazihije imbere ku bijanye n'ifungurwa rya Generale Bunyoni. Reka ndabe kazi na karibu rero ngoma ndabasangize ikiganiro cabereye kuri X, ikiganiro catunganijwe na Fabe, carimo umutumire Pacifique Ninahazwe, kuko ari ikiganiro kirimo ibice birenga kimwe. Nzoza ndazangira icyo bivuze ko kumbure mu bice bitandukanye, mugabo reka mbanze ndabahe agace karekare kwanza k'intangamarara ikiganiro, mwumve ibijanye n'impamvu Generale Guillaume Bunyoni yarekuwe. Kumbure bamwe bihenda muze muravyumva icatumye Generale Bunyoni arekurwa. Hoba hariho abandi bagiye kurekurwa bagirizwa ivyaha bikomeye nk'ivyo Generale Bunyoni yagirizwa? Burya ni Perezida Evariste Ndayishimiye yamurekuye koko? Yamakengana bagaragariza mu biganiro maze kuba ngaha kuri Seneri Nyankamugayo, no ngaha Pacifique Ninahazwe no nyene arayafise, ariko babisobanura ukundi. Garagaro ngo abantu bavyemeze canke babihakane, biguma bimeze nk'igipfungu gutyo. Ariko mugume muvyibuka yuko no mu rubanza rwa Bunyoni bariko baramwagiriza ibyo gushaka gutembagaza ubutegetsi, basizemwo abantu nimba bagumye bakurikira kijya gihe ko twaranditse amakuru ingene urubanza rwe rwariko ruragenda, ko hari harimo icuko yatumye intumwa ziza kumuronderera abamushigikira mu mugambwe CCM twara Tanzania, ko bamushigikira kugira ngo atembagaze ubutegetsi mu Burundi. Ivyo vyaravugiwe mu rubanza rwa Bunyoni akiburana. Bisigura iyo migenderanire idasanzwe, ubwo bucuti bukomeye busanzwe buriho kumbure hagati ya Bunyoni
na Tanzania kandi abantu kumbure barazi ubucuti budasanzwe Pacifique ntazwe ndabaciriyemwo kuri ivyo muvuga z'inyungu abantu bafite inyungu mu Burundi na cyane cyane izo kudandaza hari amakuru avugwa yuko inyuma yirekurwa rya Bunyoni harimo kandi inyungu zijanye n'urucuruzwa urudandazwa rw'igitoro ko nubwo yapfunzwe akamunyaga ibintu vyiwe ko yoba gifise amahera kandi agifise abo bakorana bashobora gufasha n'igitoro kikaboneka mu makuru mwaronse ivyo birimwo ico bikoze abantu bibuka abantu bashatse kwibuka ingwano ya Evariste Ndayishimiye na Bunyoni iyihera kuva bari basangiye ubutegetsi ihera kuri ivyo nyene uvuze buri ingwano yabo yatanguye Evariste ashaka Evariste Ndayishimiye aja gufuta inguvu za Bunyoni mu bijanye n'ubutunzi niho atangura kwaka ishirahamwe Interpetrol ari byo ryahora rizana igitoro mu Burundi risa nuko ryari nka ryonyene rizana igitoro mu Burundi araribuza kubandanya rikora ico gikorwa iryo shirahamwe muraje ariko ararivuga kusanga bavuzemo cyane ubuzwi avugwa ni Bashir ariko baca bavuga ibitero byagabwe mu ijoro rya kera baravuga ngo remezo muri Qatar no muri Iran haravuga mu Burundi haravuga mu wahoze atwara Tanzania Jakaya Kikwete byagumye biyangara biranga kw'igitoro isubira kuboneka nimba ari mu rugamba Ndayishimiye nimba ari mu rugamba gukorana y'igitoro gisubira kuboneka nta nkeka kusanga yasubiye kuri abo bantu ati ni mu ntabare musubire muzana igitoro uko vyananiye nawo nta nkeka ko nabo baca bagira bati udufungiye umuntu nimba ukeneye ko tusubira gukorana banza utwereke ko hari tugiye guhita Burundi ari kugwa rero birashoboka gose kwico gipima gose mu ngingo yafashwe ndiko ndavuga ya matariki muce muyaraba Ndayishimiye ava muri Tanzania itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu Bunyoni akacarete ari kugwa itariki 11 no kuvuga gishitse biboneka ko ari yongi ari ryo tegeko yashitanga nivyo biboneka rero ibintu biriko birandikwa ni byinshi hariho n'ibindi binyamakuru bikomeye tohoza amakuru yo muri Afrika byagiye biravyandika ko biraboneka ko hari ikintu cabereye Tanzania kiri mu byatumye Bunyoni acare kugwa hasigaye gusa barondera ingene bavyambika ingene vyosigurika kuvuga bati tumusohoye kubera ko agwaye cyane mbere mushima ari byo tuciye turekura na Colonel Kazungu ari muri bajya bagizwa ko muri 2015 birazwi ko yaragwaye cyane bati rero turekuye urwaye muri dosiye ya Bunyoni murabona ko ariho n'uwundi agwaye wo mu yindi dosiye tuciye turekura rero ni mu bitahure ko abantu bahaye umwidegemvyo wagateganyo ariko ndavuga wagateganyo cyashira ko ukomeye niki mu Kirundi twamugina cyashira ko twamugina by'agateganyo bisigura iki nibaza ko cyo kindi cyo kumbure cyo sigurwa byitwa turabarekuye by'agateganyo nabagwaye turabizo cyo kwipfuza ariko kumbure Pacifique ntazo mbere yuko musigura ibijanye no kurekuka by'agateganyo cy'amateka avuga harakabazo Alicia nabo bagije Bunyoni niko mwavuze yuko mutashimishijwe igihe yafatwa ko atigeza mpaka ibihugu byo bisangiye wari wugawe mu kwezi guheze inyuma y'intoreka zifitaniye isano n'intambara yo muri Sudan zahitanye abasirikare 5 ba gikomeye uno munsi uwo muntu none ko amurekuye nubwo hari izindi nyungu ziriko zirajamwo cyangwa ingufu ziriko zirahangana uko kwikeka ko ashobora kumugandagura kandi hakoreshejwe uwo mupfumu kucyagupfaho iciro ryagazi na petroli byukuri uvuga ku kintu gikomeye Bunyoni niba muvyibuka yasizwe ko ibyaha indwi ariko ikintu cy'ukuri cyapfunze Bunyoni nico nyene uvuze c'umupfumu burya nico cyamupfunze kurusha ibyo bindi byose niho Ndayishimiye yageze ku rugero avuga ati aha nta gisigaye uyu muntu arapfa cyangwa aramviraho ndamupfunge ubutagisubira kwidegemvya ahanini byahagaze kuri ico
kumwe ngira nti reka tuze turibukanya usanga abantu bibagira ivyaha Bunyoni yagirijwe na sentare yahavuye yemeza ko imushizeko icaha ca mbere cari co guhungabanya umutekano w'igihugu atteinte à la sûreté intérieure de l'État ico gihe wumvise ariko araburana baramushizeko ibintu vyo kurondera abagwanyi baramushizeko ibintu vy'amafaranga ngo yahaye Colonel Desire Uwamahoro waje kumuronderera ngo bantu b'abagwanyi hanyuma barazana icaha kigira kabiri bise ngo complot pour renverser le régime constitutionnel no kuvuga umugambi gutegura umugambi wo gusenyura ubutegetsi kuri iki cyaha baravuga ko hariho abo yarondeye ngo batembagaze bafatanye gutembagaza ubutegetsi nawe ariko aracisigura ko yarashimitse rwose avuga ati nimba nagomba gutembagaza ubutegetsi ivyo ari byo byose abo twumvana gutembagaza ubutegetsi saba mbona ngaha ni mu bazanye abo bantu bagomba gukana gutembagaza ubutegetsi kuko yagira ati none umuntu aje gutembagaza ubutegetsi niko ngaha hariho abakoloneli babiri Desire Uwamahoro umupolisi inguvu ziwe zingana gute hariho Destino Bapfumukeko umukozi w'iperereza atangwe bunarumagaba atabantu afise yoshobora guhagurutsa hariho umuntu yamwubakira amazu none ngomba gutembagaza ubutegetsi najya guhamagara ufasha kubaka amazu harimwo yatangiye mubaza uko yumva abashoferi umuntu atembagaza ubutegetsi ahamagara abashoferi babiri b'abapolisi harimwo abakuru umutumba umuntu w'umukuru cyane ariko wenda ashatse kuvuga bisego je nshaka gutembagaza ubutegetsi nimuzana abo bantu tuko turabikorana kuko nibibaho ko aba ari bo botembagaza ubwo butegetsi bwa butabaho nk'ico nikigeze by'ukuri bashobora kucerekana neza hanyuma hariho icya gatatu ari iki n'ibitero byagabwe mu ijoro rya cyese niba kumva ko remezo muri Qatar mu Irani kuri w'igihugu bavuga ko yategura kwica umukuru w'igihugu akoresheje bire gutangira amakuru twabategura kuri uyu mugoroba witaganzwe muri wiki iki cyanda kigaruka kuko mvuze ko arico by'ukuri bariko baramwagiriza icya kane baravuga ngo ubutunzi budasiguritse muribuka batubwira ko afise ngo amazu ashika ngo 153 imiduga yegereza 50 abayobozi b'urwego rw'abinjira n'abasohoka baravugiye muri Kenya abarundi bose bagiranye ibiganiro byibanze ku bufatanye mu byo guhana ariko kuvuga ko ikintu kizwe abantu bose bakivuga no kuvuga kuri ko mu butungane n'ibintu bibiri bidasa kuko yavuze ati ko muvuga ko ari amatungo adasiguritse ni mundeke mburane inzu yose mfise ingene nayironse tuvuga nuko byagenze imodoka yose mfise nayikuye ivyo barabimwagiye niho waca wumva uti runo rubanza by'ukuri n'urubanza nyabaki umuntu aravuga ati reka genda bamuco abandi bakanga ati umuco nawe ukeneye kumva ivyo wasanga ari ibintu byose bigenda bitumvikana kandi muri yo kaza tubona niba bagomba kurwanya ivyo bari intumbero tubona mu bategetsi tubona n'ivyo ndayishimiye uko ariko arigenza uyu munsi ni buku ariko wenda asazimijwe mu bufatanye mu kurwanya ibyaha bya nk'uko biri mu itangazo byavuye mu biganiro n'umuhuza ari w'Amerika bashobora kuba amaze kurenza ibyo kwa Bunyoni aho warumva ko ikibazo atari ico ni kimwe cyo kurondera hanyuma no kurondera kuvuga icyo abarundi batakumva n'ingoga kuko buri yidogerwa kuri ico cy'amatungo adatahuritse baramwagirije guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aho barazanamwo bimwe byo kuvunja byo gutesha agaciro ifaranga ry'u Burundi ivyo kunyegeza amafaranga aha hose wumvise ariko araburana byarananirana ko ivyemezo byavyo abariko baramwagiriza babironka hanyuma bamwagiriza ngo gutunga ibigwanisha atabirekuriwe ivyo navyo nyene barabibura murazi ko bamaze umwanya munini mujya mwubakira amazuba mu yakorewe n'ihohoterwa ngo yerekane ngo impozi nyegeje ko amafaranga yanyegeje ibi byose barumva bumvirije kumva ngo batoye ngo charger wewe ukuba ngo kwa general ngo barahatoye charger kumva ari ibintu ngo barahatoye ngo amasase angahe ukumva ari ibintu byose biza bidafashe baravuga ngo ivyo gutuka umukuru w'igihugu bakabivuga ko babisomye nko mu butumwa
ico gihe bavuga ngo ubutumwa ngo basanze ngo yandikiraniye ubu none icemeza ko n'umumenyeshamakuru Bob ivyo Rugurika bakavuga ngo amajambo bakoresha mu kwita umukuru w'igihugu canke Repubulika umushikiranganji wa mbere w'ico n'u gihe Rwanda bumvikanye kugabanya Gervais Ndirakobuca mu biganiro by'i bakaca Washington rero bamushyira ko icyaha cyo gutuka abatwara na cyane cyane gutuka umukuru w'igihugu ibi nivyo navyo nyene bigoye biragoye kuvuga ko umuntu yatukanye mu butumwa bw'abantu babiri badasohora ahabona bitabwirwa abantu dusigaye dutukana badashobora kubahiriza vyari amasezerano bigomba bigoye bigoye bimwe gusigura aho bakaca bongera ko dosiye ndayifise nabonye umuntu yandika ngo bunyoni nigeze bakundane nta dosiye iriho sivyo je dosiye yagiriza bunyoni je ndayifise ivyo vyaha byose ingene bisiguye ndabifise ni dosiye itari nto ndayifise abavuze ivyo ico baracihenze ko no kuvuga ko atabaye kondane sivyo kuko yara incuro zibiri zose haba mu gisata ca mbere ca sentare ntahinyuzwa bunyoni yaragiriye bino vyaha aracibwa igihano c'ubuzima bwose nuko amatungo yiwe anyagwa hanyuma arunguruza mu gice cya kabiri cya sentare ntahinyuzwa naho nyene ico gice cya kabiri cemeza vya bihano vya mbere bavuga ko atabaye kondane bariko barabesha yarabaye kondane ivyo biriho n'umukondane nk'uko babita mu bahwere bavuga ngo abakondane yaraciriwe izo manza rero nce ngaruka kuco navuze ko vy'ukuri arico ndayishimiye yarahagazeko iki c'umupfumu murazi ko ari ikintu hageze no kukiburanya bavuga ko batemera ko abantu bacumva cyaburanywa mwibanga cyari kimeze gute sinza kubasomera nyene muri dosiye byanditse ariko bikuru no vyibutsa uko usonye muri dosiye havuga ko hariho bumvikanye nubwo batabigize ku mugaragaro umuntu yoshaka kakana kibikira mu bikorwa nyene bavuga bati umenyesha makuru Bob Rugurika niwe yamenyesheje bunyoni ko hariho umuntu uwo mupfumu bunyoni atofata minenegwe afite ico yofasha ko akwiye kumva ivyazi vyavuga hanyuma ko yukumbura yibona afasha uko yufasha mu kwicukura ivyo vyanditse muri dosiye ntabyo nzi ko ari ukuri cyangwa ko atari ukuri ivyo vyanditse muri dosiye gutyo ariko ko umupfumu we yabayeho yarondewe ico ndakizi kuri ico hanyuma uwo mupfumu wo mu Ruyigi icatuma bamurondera cyane nuko ikibazo cyari kuba ngaho ubutungane bwategerezwa kubaza ningene bunyoni yoba yari kwizigira ko yoshikira ndayishimiye burya nico kibazo nyamukuru kiraho hantu nimba umupfumu w'ibutaganzwa muri Ruyigi yoshobora kwemeza ko ashoboye gushikira umukuru w'igihugu akamuhishano rimwica ubutungane bwategerezwa guhagarara aho none uyu mupfumu abigenza gute kugira ngo ashikire umukuru w'igihugu ivyo rero umupfumu we yoba yarivuga nuko we yoba yiyemerera ko yari asanzwe ari umupfumu wa perezida Ndayishimiye nuko kandi we yoba avuga ko yagize uruhara mu kwica perezida Nkurunziza ko na perezida Nkurunziza yoba yaraja kuraba uwo mupfumu ndabivuga ndavyikura ko sivuze ngo nije ndavyemeje mugabo ivyo uyu mupfumu yoba yaratanze vyatuma n'abamwizigira ko yoshobora kwica umukuru w'igihugu ahari nuko we yiyemerera ko yishe umukuru w'igihugu yahavuye hanyuma akiyemerera ko ivyo yabikoze abitumwe n'umukuru w'igihugu ahari ivyo nivyo sentare itari ikeneye ko abarundi bumva ntiyari ikeneye ko abarundi bumva yumva ico kintu c'uko hari umuntu ariko yivugira ko yishe umukuru w'igihugu yahavuye abitumwe n'umukuru w'igihugu ahari none ko hari uwundi agira gatatu ariko aramurondera ngo yice umukuru w'igihugu ahari ibintu byari byubatse gutyo ico nico kibazo abagumyabanga bakwiye kubaza ico kinyegezwa kiriyo muri iyo dosiye y'uwo mupfumu hanyuma muri iyo dosiye baravuga ivy'umupfumu yemerewe baravuga ibyo yari amaze guhabwa ingene yaguriwe ipikipiki ingene yari yaguriwe ikositime ingene yari yemerewe guhembwa amaze kwica Ndayishimiye muramaze kubona ifoto y'uwo mupfumu mu mafoto amaze kuja habona ifoto yafatiwe ahantu mw'ihoteri aho mw'ihoteri Gitega ari naho yoba yatangiye ubwo butumwa bwose yiyemerera ivyo bintu byose ko yabikoze umve cya mbere navuze nti ikibazo cyateza kubazwa ngaha n'ingene uyu mupfumu ari gushikira Ndayishimiye ikibazo gikurikira cyateza kuca kiza
ni gute uyu mupfumu atakurikiranywe? Hano hantu hariho kabaza gakomeye. Ni gute nimba Bunyoni yaronse umupfumu yo kwica Ndayishimiye akavyemera, ni kubera iki uyu mupfumu nawe atakurikiranywe? Birashoboka ko mu gihugu umuntu yiyemerera kwica umukuru w'igihugu adakurikiranwa, wewe avyivugira. Ico ni kimwe. Ikindi kica kiza gisumba ngaho, birashoboka ko umuntu yivugira ko yishe uwundi mukuru w'igihugu adakurikiranwa. Barundi muriko mwumviza kino kiganiro, ibi bintu murumva uburemere bw'ibi bintu ahantu bigera. Umuntu arashobora kwivugira ko yishe umukuru w'igihugu ntakurikiranwa. Igihe General Bunyoni yariko arisigura, we yavuga ati we ntiyemera ngo yariko arongera kwica Ndayishimiye, wavuga ko ahubwo yari akeneye kumenya ibi bintu by'amakuru y'uyu mupfumu. Yavuga ati je nari nkeneye nyabuna kumuronka numve ibi bintu vyiwe ivyo ari vyo. Kumva ivyo ariwe no kuvuga, kumva vy'ukuri ingene uwo muntu yoba yarishe Nkuru Nziza, kumva ingene uwo muntu yoba yarakoranye n'uwundi bakicana Nkuru Nziza. Nivyo Bunyoni yisigura ko ati jewe ntimunyagirize ngo nagombye kwica umukuru w'igihugu ahari, jewe ahubwo nari nkeneye kumenya ukuri k'uyu mupfumu. Rero niho mvuga nti iyi dossier si dossier vy'ukuri nyene ngo n'urubanza ngo n'ubutungane bwariko buraba, ahubwo murumva ko ari ibindi bintu bigoye kumva. Yaba sentare yari ikeneye ubutungane, iki kibazo yari kugifata kurusha uko yagifashe, ahubwo bigafata urundi rugero rusumba, kuko hari haje uwagirizwa ko yagombye kwica umukuru w'igihugu ahari, ahubwo hari ko havugamwo uwundi yamaze kwica uwundi mukuru w'igihugu. Numva ko yari amadosiye abiri yose akomeye, bitashoboka ko bigarukira ngaho kuri Bunyoni gusa. Ariko mugende murabe ico kintu, ni Bunyoni wenyene akurikiranwa. Abo bantu bose binjiye muri ivyo bintu nta numwe ubutungane bwari bukeneye. Ibi bintu mwumva ari biki? Ego Pacifique ndahazwe tugarutse ku bijanye n'ekugwa ryane ngiye mu Bunyoni bitashiye mu bigaragara ko bitashiye mu bya politike, mugabo hariho ukundi kuboko inyuma kwatumye arekugwa. Uno munsi umuntu yo kwibaza ati umubano w'ivyo bihangange biri muri politike muri kino gihe ugiye kugenda gute? Nta makenga ariho ko Gilbert yari yakibajije, nta makenga ariho ko abo bantu bashobora gusubira kugerageza kugiranira nabi. Muri CNDD-FDD inzankano n'ikintu cyamaho, ni ibintu kwicana, kwankana, gukoranira ibibi vyamaho, kandi baguma muri iyo micengo imyaka n'imyaka. Kumbura umuntu yogira ati nkeka ni bavuganye ko bagiye guhariranira bakumvikana, navyo nzi ko babageze kuri urwo rugero. Mugabo burya hariho ibibi abantu bakoreranira, hakaba ico no kwita cassure, hakabaho ukuvana ko gukomeye, naho ejo boguhenda ngo bari kumwe, naho ejo wabona bicaranye, hari ibintu iyo abantu babikoraniye usanga bigoye gose. Urabikana ngo babaye abavukanyi, ngo bafise ivyo basangiye bikomeye, barashobora kuzobikina, turashobora kuzobona isanamu, ejo turashobora kumva yagenywa ahantu, kuko hamvuze ntarashobora kugenwa ahantu nuko hari ikintu gitangaje cabaye kuri Bunyoni, turavye ko vyahora bigenda ku bandi, nuko abantu b'abasirikare, abantu b'abapolisi iyo bakiriwe imanza nk'izo bakagira ibyaha bikomeye, ingingo ikikurikira niyo kubirukana mu nzego z'umutekano. Ariko murabe ko ico kintu gitangaje, General Bunyoni ntiyigeze yirukanwa mu gipolisi. General Bunyoni uyu munsi aracyari umupolisi, kandi aracyambaye amapete. Gushika uyu munsi aracyari we Murundi afise ipete ryo hejuru kurusha abandi. Iryo pete barisanga ari babiri be na Prime Niyongabo, ipete rya General yuzuye. Ariko Bunyoni niwe arifisemwo uburambe kurusha Prime Niyongabo. No kuvuga ko gushika uyu munsi General Bunyoni aje ariwe akiri Umurundi afise ipete risumba abo mu nzego z'umutekano bose z'u Burundi. Hakacabaho ikibazo rero kica kiza ubwo nyene, ba bantu bose bakoreshejwe mu vyo yabonye mu rubanza. Muribuka ko yagiriza cyane nka General Emmanuel Ndayiziga, uyu munsi ni cegera c'umukuru w'igipolisi, niwe yagiriza avuga ibinyoma byose byubatswe kuri we ko ari we yabikoze. Si we wenyene, hariho abandi babikoranye, harabagiriye n'ababiwe. Mbega abo bose bagiye kubana gute na General Bunyoni? Mbega ejo yosubira mu nzego agakomera, abo bose bagiye kuba bavyumva gute?
hariho nabonye yandika ati kino kiganiro abantu ba mbere muza gusanga ariko aracumviriza uyu mwanya n'abasende David Debo nyene nivyo ndabizi neza ko ariko aragira bati ibi bintu bigiye kutugendera gute azobandanya nimba koko yari mu mugambi wo gukura Ndayishimiye azobandanya canke azowihoza Ndayishimiye nimba yarageze ku rugero kwipfuza kwapfa azoyibandanya canke azobireka. Hari abandi bagize bati yobara amayeri yo kumurekura bamuhaye nk'ishano kugira ace aja gupfa, ariko amakuru adushikira ubu nuko amagara yiwe yoba yateye amera neza kurusha. Murazi ko bavuga ko atakivuga, bamwe mu bamwegereye bavuga bati arekuwe inyuma y'imisi ibiri yaratanguye kuvuga, bavuga ko yoba atavuga neza cyane nk'uko yavuga kera, ariko bavuga ko yaciye atangura kuvuga. Baravuga ko ubu ashobora gutambuka naho atari cyane umwanya munini, mugabo arashobora gutambuka, ubundi bavuga ko atagitambuka. Avuga ko ari abaganga baza kumuvura bakamuvurira muhira, ari muhiriwe. Hari ikibazo baguma bambaza ngo mbega ubu none ari he, mbega yarasohotse igihugu, arabavuga ngo yaragiye mu Burusiya. Nahora mbona abantu benshi bandika ibintu byinshi. Ari muhiriwe, ari iwe, abaganga turumva ko bajya kumuvura. Nimba ejo azoba yakomeye kandi gasubizwa mu mabanga, bizoca bigenda gute, azobona gute nabo bose bamugiriye nabi? Ibyo nta numwe ashobora kubyishura ko ubunyene. Pacifique Nahazuye hari amakuru kandi avuga yuko imbere yuko arekugwa amazu yose amatungo yose bari baranyaze General Bunyoni bayasubije umugore wiwe ya Sente, mbere arananka kusubira kwakira amazu kuko ngo yari yarononywe bayakoresheje nabi gushika naho uwo bayashinze kuyakurikirana ubu ari mu mvuto bamufunze. Mbega uno munsi ko yasubijwe twiwe, uno munsi ko bavuga ko bamure kw'ivy'agateganyo, igure kugwa ivy'agateganyo amategeko avuga iki? Mbega niyakira ko wumva ariko aravugwa bazosubira bamufunge, n'izo nyungu zihetse inyuma yo kumurekura za uruzi rwatonyoroka bazohava bisubira ko bamusubize mu munyororo, abandi bo bafunganywe muri dosiye imwe bo ko batarasohoka? Kino kibazo naco kirakomeye, ivyo bita kurekura ivy'agateganyo ku muntu yamaze kuba kondane. Ku bantu bizi by'amategeko nibaza ko kibagora gutahura icyo arico, cyo bita ngo liberation provisoire. Ku byagiye birandikwa, sinzi ko ari imvugo y'abantu yakoresheje ijambo ritari ryo. Urupapuro rumurekura rukaba rwanditse ko ikindi, nayo ubundi uko biriko biravuga ngo liberation provisoire mu by'amategeko ntikiragoye gose kumva icyo arico. Umuntu iyo yamaze kuba kondane, yamaze guciga urubanza, akaba yarahejeje inzira ziyungururizo, ibintu bishobora kumubako nibihe mu bijanye no kumworohereza. Ikimenyerewe cya mbere nico bita liberté conditionnelle. Ico bita liberté conditionnelle mu Burundi bagikoresha cyane ku bantu bamaze gukwiza icyakane c'umunyororo. Umunyororo akaba yarigenjeje neza, muri ico gihe umushiranganje w'ubutungane arashobora gufata ingingo yo kumurekura agataha, naho aba atahejeje umunyororo wiwe. Niko hariho ibintu atabarekuriwe, hariho ibintu mba kumwe bavuga ati ntureke kurenga imbibe z'igihugu, hari ubwoko bw'ibintu usanga atarekuri uwo muntu, ariko nuko arekugwa iba ari liberté conditionnelle. Ku muntu aba akiriko igihano nk'iki cya perpetuité, gupfungwa ubuzima bwose, uwo biragoye no kuvuga ingene yoronka liberté conditionnelle, kuko woharura gute icyakane cyo gupfunga ubuzima bwose? Ubuzima bwose buriha gute icyakane kica kibiki? Aho bica binanirana. Hanyuma ikindi gishoboka kuri bene abo bantu, turatubona za ngingo z'umukuru w'igihugu, za ngingo zigabanya nk'igihano. Aho naho usanga kenshi abakiriwe gupfunga ubuzima bwose babamanura bakabashyira ku myaka 20. Ico kumbura nico cari gushoboka iyo bamugirira bene izo ngingo. Hariho n'icya gatatu gikomeye kurusha ico, umukuru w'igihugu arashobora gutanga ikigongwe ku bantu baba barahejeje inzira zose zo kuburana. Kuri Bunyoni nta ngingo umukuru w'igihugu yafashe imeze gutyo yo kuvuga ngo yamugiriye ikigongwe. Aho rero ndafise nanje kabaza ico kintu yahawe uko cyitwa ntaco nzi. Mu bindi bihugu birabaho ko hashobora gufatwa ingingo yo kureka umuntu ngo aje kwivuza iyo ari umunyororo. Umuntu baba bagira bati ageze ku rugero adashobora no gupfungwa, ageze ku kanyuma, ageze habi cyane ku buryo bidashobora kumupfunga.
muri ico gihe barashobora kumurekura kubera ico. Birashoboka mu Burundi naho nyene biremewe ko umuntu boshobora kumurekura, abantu bafise ingwara zidakira, abantu hari imyaka bageze ko y'ubutama, navyo nyene birashoboka ko boshobora kubarekura. Sinzi ko ico arico bagize, naho nyene bakoze ico naho bari kubitomora ko arekuwe. Mugabo kutubwira ngo wamurekuye ivy'agateganyo kubera agwaye kugira aje kuyivuza, womengo batubwiye ngo azogenda yivuze hanyuma akize bace bamugarukana kumupfunga. Naho sivyo, ntabwo Bunyoni yarekuwe kugira ngo bazomugarukane kumupfunga. Nabiwe bose baravyemeza bati yararikuwe, vyaraheze. Ubu ararekuriwe gutembera mu gihugu ahantu hose ashaka, ubu arabirikuriwe. Icyo atarikuriwe nawe nyene ngo ni ico cukuja hanze, ubundi arabirikuriwe, nta byo kuvuga ngo azosubira gupfungwa biriho, vyaheze. Si nawe wenyene muravye bigenda gutyo, abantu benshi mu Burundi bafungwa ku mvo za politike, usanga kenshi mu kurekurwa vyitwa ko barekuwe ivy'agateganyo. Hari abo bibako kubiri bajya bataracibwa imanza, bakiri muri detention préventive. Uravye bamutama Mbonimpa barekurwa vyavugwa nkuko ngo barekuwe ivy'agateganyo kugira bivuze. Faustin Ndikumana igihe arekurwa vyavuzwe gutyo. Hari abandi Batonier Rufyikiri igihe arekurwa bamutangishije amahera, ugiye ukarondera ba François Nyamoya n'abandi, usanga ari benshi bivugwa gutyo ngo barekuwe ivy'agateganyo, ariko baba barekuwe biba biheze. Ejo bundi imbere ya Bunyoni yari umumenyeshamakuru Sandra Muhoza, nawe nyene vyavuzwe ko arekuwe ivy'agateganyo, ariko mu Burundi uko niko barekurwa. Uko barekurwa niho navuze ni uko bafatwa bidaciye mu mategeko, niko no mu kurekurwa usanga bimeze nk'ibidaciye mu mategeko, biba ikintu kitasiguritse umuntu bakaca bamusohora. Rero bivuze uti yasubijwe ivyiwe. Hari n'abambwiye bati ariko arategurwa kumuha imishahara yose atahembwe muri ico gihe yarapfunzwe. Hari abambwiye vyinshi ashobora gusubizwamwo. Urumva ko atari byo kwitwa mu kurekurwa by'agateganyo, womengo ahubwo asa n'uwejejwe muri kino gihe. Uravye uko vyagenze, umuntu yaciriwe gupfunga ubuzima bwose arekuwe inyuma atari imyaka 2 arawuzuza, womengo ahubwo bisa nuko uwo muntu ameze nko abaye muwejeje. Rwanda bumvikanye kugabanya ibishamirano nyuma y'ibiganiro byo Washington. Kumbure ngira mu kanya bariko badukurikira baca bitaza kugira tuze guca mu gice cya kabiri, ariko akabazo kandi ntimwibaza yuko nkuko muheje kubivuga yuko abandi bari bafise amadosiye mwe nayo bigenze mwene uko batezo kuca barekurwa bose? Iyo abacari igihugu c'amategeko, iyo abacari igihugu ingingo zifatwa zatumberejwe neza, Bunyoni ntiyasohoka wenyine. Bunyoni yari gusohoka co kimwe n'abandi bose bapfungiwe ibisa n'ivyiwe. Ubisanzwe nta wundi muntu n'umwe uyu munsi ariho yitwa ko afise icyaha gisumba ico kwa Bunyoni. Muri abo byo Bunyoni yagirijwe nta wundi ariho, kuko icyaha cyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari, kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari, burya nico cyaha gikomeye cyane mu gihugu. Gusenyura intwari ihari, kwica umukuru w'igihugu ahari, nico cyambere gikomeye. Rero uravye abandi bose ubu bagirizwa ngo ivyo guhungabanya umutekano, abantu bagirizwa ngo barashatse gutembagaza ubutegetsi nk'aba ba 2015, hari abandi babikekwa ko ejo bundi yari General Bertin Gahungu, hari abasangiye dosiye na Bunyoni nyene ba Desire Uwamahoro n'abandi, hari abagirizwa dosiye yuko bishe bari muri dosiye y'urupfu rwa President Ndadaye. Abo bantu bose bari muri ayo madosiye asa n'ivyo Bunyoni yariko aragirizwa, nta numwe uyu munsi yarakwiye gusigara mu munyororo. Iyo ari intwaro mu gufata ingingo bayitumbereza, bakavuga bati ubu intwaro yafashe iyi ngingo ko abanyororo ba politike tubavanyeho.
ibintu byo gupfungira abantu politike ubu ico abo gihugu bose barababariwe Irani kandi nibagende aba bari bagirizwa ibi vyaha byo guhungabanya inzego nabo nyene turabarekuye bose kuko barasa nibagende dutangure intambwe nshasha iyo bibaye gutyo umukuru w'igihugu aranavuga n'ijambo rikomeye cyane aheza akabwira igihugu cyose akerekana ko hari intambwe nshasha agiyemo biragoye gutora ingene intwaro y'abasendefdd ikoze ingene yiyumvira ingene ingingo zifatwa ntabwo ari intwaro yubatse nk'uko izindi ntwaro zubakira icyo no kwita logique yumvikana ntushobora kumva ivyo bintu vyabo ingene bimeze ntushobora gufata umuntu mukamukura mu bandi bagirizwa ibintu bisa bahanywe cyo kimwe ngo uyu wewe turamurekuye ngo mwene mugumaho woteza gusigura igituma uyu arekurwa wenyene abandi ukabagurizayo ubundi bica biba ari intwaro y'akarenganyo ibi intwaro ya 2 poids 2 mesures ibi intwaro ufata kudasa abantu bari mu bintu bimwe bategerezwa kurekugwa niho rero twebwe duhagaze muri fokodo uyu munsi ko Bunyoni yarekuwe tuvuga tuti nta ngorane biduteye mugabo tuvuga tutabandi bose bapfungiwe ibintu bisa n'ivya Bunyoni nibataye ataruko nakarenganyo keruye intwaro iri kwirerekana kugaragara ikindi cya kabiri kibaye icitwazo c'abagwayi naho byo kwitwa ngo Bunyoni we nimubandanye kwifatira hamwe bose reka muvuge basi abagezwa nk'ivyo kwa Bunyoni bagwaye nabo nyene baruzuye ugiye nko muri dossier navuze nk'iyo mu 1993 turamaze gutabariza umwanya utari muto General Celestin Ndayisaba batazira kibagashi aragwaye gose nuba amatwi asumira bariko barasaba yuko ava ahapfungiye umuramvya kugira bamutware menga muri hôpital militaire sinzi ico basaba ategerezwa kubagwa uyu muntu birazwi ko agwaye birazi ko atagishobora gutambuka birazi ingene amerewe ni gute none worekura Bunyoni ukacureka kibadashi ni gute muri iyo dossier hari wundi muntu bambwiye agwaye cyane Colonel Anise izina rirase kuza n'ingoga ariko ndazi ko nza kumwibuka nawe nyene baravuze ko agwaye cyane yaramaze n'igihe mu bitaro muri hôpital militaire afise ingwara ikomeye umengo y'umutima ni gute uyu aheza akagumayo aba bandi ubarekuye kandi bariko bagirizwa ibintu bisa ugiye muri dossier aba bo muri 2015 niko barumvise Colonel Michel Kazungu vyari bizwi byari biteye igombe gose ivyiyo ariko no mu basigaye barazwi bagwaye ingwara zikomeye bafise diabete zigeze kure bafise hypertension zigeze kure hariho abavuga ko bafise umugera wa sida birazwi ko hariho abagwaye cyane ni kubera iki bobo babagumijeyo nabo nyene batabarekuye kandi bagirizwa ibisa n'ibyo General Bunyoni hari uwo tuvuga imisi yose tumaze imyaka 12 tuvuga Christian Butoyi we bizwi ko yagirizwa ikintu atakoze abeshegwa ko yishe babikira mu Kamenge bizwi ko bishwe n'inzego z'iperereza z'u Burundi bizwi ko uyu muntu afise ingwara yo mu mutwe atanamenya n'ivyo arimo umuntu amaze imyaka 11 atarigera burana n'umunsi n'umwe bigenda gute ko ushobora kurekura bano bandi bose ukareka inzira karengane izwi ko atacaha yakoze itarigera iburana imyaka irenga 10 uyo akaguma apfunzwe bishoboka gute ko bareka muganga Christophe Sahabo amaze kuvugwa inshuro nyinshi yagize kuzana ibitaro bikomeye cyane Burundi butari bufise none yanyazwe utwiwe ubu naho agize n'amagara amukitse bigenda gute umuntu yihebeye kuvura abandi we nawe agwaye ngo abuzwe uburenganzira bwo kuvurwa bishoboka gute ko bareka gusohora Clement Nkurunziza hari ingozi Clement Nkurunziza ari muri dossier idasiguritse kubera ko ivyo yagirizwa vyitwa ko ari ibiteza gukorwa n'umugwi severe ivyo yagirizwa ntivyigeze bishobora kwerekanwa ivyo yagirizwa bamwe mu bo birondeweko bari no mu nzego z'igihugu ntabyo bigeze bo babazwa uyu muntu arazwi ko agwaye nawe nyene arazwi ko azaraja mu bitaro hakaba n'ubwo ko ashobora kwicigwayo uyu none we bamugumije mu bitaro gute no mu basangiye dossier na Bunyoni harimwo abo dufise amakuru ko bagwaye uyu Destino wapfumukeko
muri ndondeza turamufise mu madosiye tumuvuga ko yabo yanyuruje mugabo kandi kubijanye n'amagara gusa nimba ari kugarukira kubijanye no kugwara twe turafise amakuru yuko Destiny Bapfumukeko afise ingwara ikomeye y'umutima none we bamugumije yo gute uwo basangiye dossier yanahanwe igihano gisumba iciwe kuko Bapfumukeko yakiriwe gupfunga imyaka 30 mu gihe Bunyoni yakiriwe gupfungwa ubuzima bwose ni gute urekura Bunyoni afise imyaka myinshi ugasiga uw'imyaka mike kandi bose bafise ingorane y'amagara abakizi rero hano turasaba ko iyi ntwaro isanzwe izwi ko ari intwaro y'ukurenganya ariko yikubita gashi ikareka kurenganya ku mugaragaro bimwe vyeruye abantu bose bakabona akarenganyo kariko karakogwa ni yikubita gashi ko yaramutse irekura nibarekure abo bose kumbure mu nkondi yengira icyo musaba biraza kuza mu gice cya gatatu cya kino kiganiro reka dusimbize tujye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro manze nkenguruke mwebwe mwese muri ko murakurikira kino kiganiro ndabibutsa yuko kuri uno wa 29 ntwarante Fokode yahisemo kugaruka kwirekugwa ivy'agateganyo vyakorewe General Alain Guillaume Bunyoni hari kwa 17 ntwarante umwaka wa 2026 mwavyumvise ni nyuma y'umwaka urenga yaramaze mu buroko insiguro zitangwa n'ibiri nyuma y'iryo rekugwa ubirigi korea Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bumvikanye kugabanya ibishamirano nyuma y'ibiganiro by'i Washington buri ruhande rwiyemeje kubahiriza ubutavogerwa bw'ubutaka Burundi yatangiye mubaza uko yumva ibikubiye muri iryo tangazo genga naco gituma mbere ko twakira abanywanyi na Goma Sabe Alice mugenzanje yibutse amategeko agenga igice cya kabiri cya kino kiganiro ego mitiberi ngo twama tubigenza mu biganiro byacu hariho amategeko tugendera ko kugira ngo guhanahana amajambo kubaza ibibazo cyangwa guterera bigende neza mu mutekano ubwa mbere no kubahiriza umwanya no kuvuga hagati y'iminota 3 n'5 uza gufata ijambo wese yibuke ko atorenza iminota 5 ubwa kabiri tugarageze kumviriza kugira ngo ntidusubiramwo ibibazo byabajijwe uko abatari bake baza kurakanya gushobora kubaza canke baterere kwagiye kubishira mu bikorwa ubwa gatatu ibibazo bidahuye n'iganiro no munsi mutwihanganire ibiza kwishurwa ubwa kane abifuza guterera mugire ko nimutarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka akanya ko kubaza ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe gukoresha ibitusi gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi canke itubaha ivyiyumviro vyabo nivyo nayo mategeko mwene wo gushimikira ko muri kino kiganiro Gilbert urakoze Alice ngira two kwakira umugwi wa batatu ba mbere ngira sinzi mu mwakiri mwadugije ndabona mutama Petro Claver Mbonimpa ngira sinzi nimba muri ko muranyumva Petro Claver Mbonimpa mwiriwe kazi no muri kino kiganiro murugura micro kugira ngo mushobore kuvuga nimba muri ko muranyumva ariko nimba atari hafi ngira kugira ducunguze umwanya umwete twoba turakira uwundi sinzi yuko kumbure ngira kurindira ko mutama Mbonimpa ashobora kugura kamikro kiwe akashikiriza ishimiro ciwe kuba turakira mu Observatoire Karibushini y'abari twumvaye kugura mikro yiwe akabaza sinzi ko akabaza cyane ari interera masabo ni mwamutwumva mu kugura mikro yanyu ndabona na masabo atariko aratwumva Gilbert sinzi ikibazo kiriho ngira ngo ca connection internet abatari bake bari baduze ndabona basubiye kumanuka masabo aracari ku murongo sinzi ko ariko aratwumva Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bumvikanye kugabanya masabo ni mwamutwumva mwo kanda kuri ako ka mikro mu kugurura kugira ngo dushobore bose bagomba kuba barabivuze ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bumvikanye kugabanya ibishamirano nyuma y'ibiganiro by'i Washington buri ruhande rwiyemeje kubahiriza ubutavogerwa bw'ubutaka Burundi yatangiye mubaza uko yumva ibikubiye muri iryo tangazo yewe iryo tangazo rwose ni itangazo diplomatike yanditse mu magambo make cyane ariko wenda ashatse kuvuga byinshi ariko
ibyo byinshi byo Repubulika Demokarasi Kigobe ni inkuru ya Azade Moshiri. yaremye yavuze ku biciro by'igihugu ibyemezo nk'ibyo byakongera kundusha mu Burundi hari ikintu kibaje c'ingene abanyororo bafatwa. Buriya abakumbure nuko abazwi cyane ababa bakuru. Burya mu Burundi abanyororo bapfa kubera umukeno, abanyororo bapfa kubera ko batavugwa, abanyororo bapfa kubera ko badahabwa uburenganzira bwo kuja kwivuza ni benshi cyane. Ni gake hashobora guca amezi 3 hatariho mwibohero mu mpimba canke Igitega batavuze ko hari umunyororo yapfuye kubera ko bamwankiye kuja kwivuza. Ni gake usanga amezi 3 yaheze, umuntu aragwara akabimenyesha agasaba kuja kwivuza bakabimwangira. Uburenganzira bwo kwivuza ni uburenganzira bukomeye cyane. Umunyororo iyo apfunzwe hari benshi murambona batanabitahura kumbura bariko baratwumviriza bona vyumviraho. Umunyororo iyo apfunzwe ntibigabanya kuba umuntu. Uburenganzira bw'umuntu gufungura, kwivuza, ibindi byose aguma abirekuriwe nk'uko kwa twese abantu. Ibyo bamwaka ni umwidegemvyo, baramwaka umwidegemvyo kugira ngo kumbure icyaha mukeka ko ntabandanye gukora cyane kugira hanigwe icyaha yamaze kwagira. Ariko ibisigaye byose afise uburenganzira bw'abantu. Kureka umuntu rero yagwaye ukamureka agapira mu munyororo nakamaramaza nk'uko wari wibagije ahantu hose byashitse. N'ibintu bibabaje kandi imiryango hamwe hamwe y'abacari igihugu cy'amategeko yari kwiye kwitwarira leta ikitwarira nayo mabohero baba barimwo. Usanga yakoze ibintu nk'ibyo agafata minenegwe abagwayi gushikaho bapfa. Hanyuma ku kibazo Gilbert yarambagije iki cya mwana wa mama muri ibi byo kurekura abantu, ugasanga bamwe barekuwe noneho kurekurwa no kudahanwa byose bisa hamwe hamwe nuko biza gusa. Iyo ntwaro hariho abihana n'abidahana. Kumbure birashobora gushika mu kaboni wanje bicitse kuko ndiko ndabona telefoni wanje nyereka ko umengo Twitter yanje hariho akabazo yaba yarigize bicitse bigacika. Turiko turabumva yego ndadagweza ngaruka inyuma niyo byaramuka bishitse. Rero nako ndavuga nti ni intwaro yubakiye cyane ku karenganyo. Kumbure ko ngira nkuko yarabivuze harabaye akabazo Pacifique ntuko turamwumva Alice ngira mu kurindira twuba turakira ibibazo tukavyandika. Kumbure ko niyagaruka dushobore kuza mwibutsa. Reka nimba mu bagiye barasaba hari witwa Emery nimba mutwumva mu kugura mikro mukabaza nimba ari intererano naho mukatubwira. Nimba mutwumva Emery mwiriwe mugure mikro. Hanyuma dusubire dusabe twinginze abariko baradukurikira utafise ikibazo agomba kubaza areke gufyonda kuri mikro gusaba ijambo kubera ko biraheza bikononera abandi ko baronka amajambo kandi tuba dukeneye kubakira. Kumbure ko ngira two kwakira witwa Mario nimba mutwumva mwo kugura mikro. nawe nyine ndabona yamanutse Gilbert sinzi ikibazo kiriho abenshi barasaba mugabo bikaguma byanka ko babaza. Hariho wagumye aduga amanuka yitwa Zanzibar sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe. Zanzibar muriko muratwumva ngo kugura mikro yanyu mukabaza sinzi ko ari ikibazo cyangwa intererano. Sinzi ikibazo kiriho ca connection. Reka ndabona Pacifique yagarutse abandanye mu kurindira ko ngira ngo tubona ahari ko harava ikibazo c'abariko baraduga. Ego kumbure imbere ko Pacifique kugangira yoreka tukamwunganira. Pacifique murashobora kurangiza inyishu mwariko muratanga hanyuma twakire abanywanyi ku murongo. Nariko ndavuga ko ari intwaro y'akarenganyo haba ku bakora ivyaha bamwe badafatwa abo twita muri fokode tubita ntakogwako bamba bariko baravugwa mu gihe ku rundi ruhande usanga abandi biketswe gusa no kuvyo batakoze baca bafatwa kandi bagahanwa bikomeye. Niko bica bigenda niyo bamaze gufatwa hari bamwe
bishobora koroha ingene bo borekugwa mu gihe hari abandi ubutegetsi buba bwanka bwerekana ko bwanka bo badashobora kurekugwa. Ni byiza ko intwaro yohindura iyo ngendo iramutse ifata ingingo abantu bagafatwa cyo kimwe. Ndabona umengo n'ubu kibazo cya Twitter kiriho, ndabona n'iwanje bihakwa gusubira kuvamo, sinzi ikibazo kiriho. Kumbure ngira si kibazo mufise, ngira ni kubera ko hari ababuguruye mikro, hari uyitwa Zanzibar, tumusabe kwihangana. Ngira ntamenyereye cyane gukoresha uno muhora wa X, ariko mu kurindira hari abari baje ku murongo, sinzi uwitwa Cool nimba ari karatwumva ko muratwumva, mwugure mikro. Atari hafi ngira two kwakira uwitwa Clovis nimba muri ko muratwumva. Clovis mwiriwe? Iriwe neza. Ego nakabazo mufise canke n'intererano? Ni intererano, ni intererano. Abo basangiye ati bavuze ikibazo cyo kugwara, ati harabitwa ba Christian Butoyi, aravuga Christophe Sahabu muganga, ariko ujya mu ntuzenye yamwishuye nabo mwishuye ibintu twese twarumwe bitagira umutwe n'amaguru. Icyo kibazo rero mbona ko cabaye twese cyadutangaje, ntako ibintu byo birabagora cyane. Rero mbona ko bigoye ibintu no kurinda no gusenga gusa, nta kindi twokora. Murakoze cyane Clovis, reka twakire uwundi munywanyi ari ku murongo, ngira nimba munyumva. Zanzibar, ngira umwokugura mikro mukabaza ikibazo, sinzi ko ngira mu Zanzibar ntari ko atwumva. Gilbert, reka tura ko Chris Ndikumana, sinzi ko ari ko atwumva, niba ari ko atwumva yo kugura mikro yiwe. Nagize mwiri Chris Ndikumana, kumva inyuma yanyu ariko haravugira ibintu byinshi, ngira ngo mwogerageza mukigigwayo. ego Chris Ndikumana, muri ko mwatwumva? ndabumva Ego ahantu muri harwo ziki mwinshi, sinzi ngira negiwe gato. nduge kwijambo. Ndagize mwiri kuri mwese namusa n'umutumire Pacifique. Nashaka ndabashimire kuri kino kiganiro mwatunganije. Imana irampa icyubahiro. Akabazo kanje kavuga gati none ko nyakubahwa hari Bunyoni yarekuwe, benshi baravuga ngo yarekuwe kubera igitoro cyari cyabuze mu gihugu, none ngo Chris Ndikumana, ntuko turabumva, sinzi ko mwoduza ijwi gatoya. nari mvuze Ego ati hariho ikibazo nashaka kubaza gisirikira ahantu henshi za Facebook, TikTok n'ahandi, bavuga ikibazo kijanye na General Bunyoni kubagiwe. Benshi bavuga ko yarekuwe ko gishora igitoro cyari cyasanzwe kibuze mu gihugu cy'u Burundi, gishobora guca kiboneka kubera ko ngo cyari cyafashwe kubera cyari cyarugaye kubera ko General Bunyoni yari yarafashwe niwe byavugariye ko ngo cyoshaka guca gisubira kuboneka. Rero nashaka nimba nyakubahwa Pacifique yashobora gutanga umuco, cyangwa buri wundi muntu yoba afise umuco kuri icyo kintu, ko yashobora gutanga umuco yango batahure bamenye icyo impamvu nyamukuru umwubahwa yoba yarekuwe. Ikindi naco abandi bantu bari bafunzwe, abafunzwe za 91 batarigera baburana ngo barose imbere y'ubutungane ko bashobora kuburana. Je mbona ko mani nk'akarengane nk'uko Pacifique yarabivuze, ni nk'akarengane kuko twese turangana imbere y'amategeko, nta mutoya nta namukuru imbere y'amategeko. Rero ndabona ko n'abo bandi bantu ku ntambwe leta yariteye uko yashobora gutera n'imbere y'abandi bantu bato bagatunganirizwa. Murakoze namwe. Kumbure ngira nimba uwitwa Ryantare, sinzi ko yitwa Ryantare
Alice ego Jiberi ndamubona ya ntare ry'inyana sinzi ko ariko aratwumva nimba atari Ryantare nimba mutwumva mwo kugura mikro mukabaza ego jewe ndabumva cane sinzi ko nawe munyumva turabumva jewe rero si ikibazo mfise ahubwo ni intererano cane cane ku bijanye n'irekurwa rya Bunyoni. Jewe burya Pacifique niwe akunda kubivuga ati mu ntwari itagira amategeko yaryogora duhure ibintu byose bikora kuba ari we wese. Rero kuba Bunyoni yarekuwe nagoma ndabibemeze neza yuko ataruhara rw'umukuru w'igihugu rurimwo. Ugiye kubiraba neza umukuru w'igihugu yararemewe cane n'abandi bagenero bavuga bati nta mpamvu yuko Bunyoni ashobora gufungwa. Kandi urazi ko byagiye aravugwa kenshi cane kugeza n'uno mwanya n'umusore ukore ko na Bunyoni yarekuwe sigitangaza afise abakorege bari nyuma yiwe bamushigikiye. Ubundi bwo Evariste Ndayishimiye baragwe ntego ushobora kurekura Bunyoni. Kandi ugiye kuraba CNDD-FDD ntatonde ko ifise ivyo ikora byose nakajagari. Example notanga ravye rwa kugira muri ntuze mu bumwe bwa Afrika. Hamwe ibihugu bice bihagurukira directeur imwe bija kumusama ibine ko rakora. N'ubundi muzobona n'ibindi bishasha birenge ibyo twatwiteze n'ubwenge bwacu dufise. Abara y'ivyo umaze kubona bakora bitari ku rutonde. Rero ivyo je sinovuga ko twebagara ko kareka ngo tumene ku mutwe ngo barekuye Bunyoni niyo ntibazomurekura ariko ntibazorekura abantu bari ku rutonde. Niho twahagaze mu kiganiro urakoze cyane Ryantare reka tugaruke ku mutumire Pacifique nazwe hari batatu tumaze kuronka ku murongo hari uwitwa Clovis yabajije ikibazo kijanye n'inyishu yatanzwe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa ngira sinzi ko mwumvise abajijwe kwirekurwa rya Bunyoni n'igituma abandi bagwaye uturoro two mwadutanze Dr Sahabu na Christian Butoyi umumenyesha bakuru yakibajije yitwa Renine sinzi ko inyishu yahawe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa muba mwarayumvise nicyo yabajije cyo muyivuga ko uwundi abajije n'uwitwa Ndikumana sizi ko mwumvise ako kabazo nako ngo ni kubinugwanugwa kubijanye byigezwe kuvugana hano mu kiganiro inyungu zijanye n'igitoro abadandaza b'igitoro kumbure ko bibaza yuko mu byo bavyaratumye ho bariyo n'ingorane z'igitoro ko Bunyoni yo bafise abandi bazinanya ashobora gufasha gutyo ikibazo cy'umuzi w'igitoro mu Burundi kigatorera inyishu hari n'ubu yitwa Ryantare ngira mwe mwamwumvise mugira icyo mubivuze kwa nyuma twakire abandi bakurikira dusabe abari